N'abarundi batari bake na cane aba mu bisagara bitandukanye vy'igihugu baba mu buzima bwo gupanga amazu babayemwo. Abaganiriye na RPA bamenyesha ko muri kino gihe ibiciro vy'inzu zipangwa vyadugijwe na banyene amazu bagereranije no mu mwaka uheze. Akarorero nakuye umunyagihugu aba mu gisagara ca Bujumbura avuga ko mu bice bimwe bimwe ibiciro vyagwijwe na kabiri. Ibitaro ko biduga niko usanga n'ibindi bintu bica biduga. Inzu usanga bagwije na kabiri. Inzu yaho ipangwa 200 ipanga 400, yapangwa 150 ipangwa 300. Ni ibintu bitoroshe cane bivanye amikoro y'abantu. Bene zo baziduza ko bavuga bati ibintu byose byaraduze ku masoko, ibyo kubaka amazu byaraduze, nabyo bakenera byaraduze. Cyavuga ati rero natwe nta kundi twobigira, uri umupangayi nta shwa uba ufise, uba oblige yo kuyariha. Kutayarije umupira mu nzu karamubwiye mu nzu yindi ugenda musanga izinze kurusha iyo yindi. No mu ntara ya Bujumbura bamwe mu banyagihugu baho bapanze amazu bavuga ko inzu zo gupanga zadugijwe ibiciro na banyenezo. Aha isoko ryacu rikamenyesha ko iduzwa ry'igiciro rikorwa uko nyene inzu abavyipfuza. Gatumba baraduza aho inzu rero ashobora kwiduza inshuro nka zibiri usanga hari 225 kurihishije 50 wariha 30 bakongera ko 15 hama abapangayi natwe biratugora kuburyo usanga umuntu afise nk'ideni ry'inzu amezi abiri amezi atatu, karaba rasiyo, karaba kuriha inzu, byose ugasanga biriko biragorana muri ubwo buryo. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi amasoko yacu amenyesha ko ibijanye no gupanga inzu ariko itoroshe narirya inzu zadugijwe kandi nabo amikoro ari make. Ibintu vyisikaye vyo gupangisha inzu umwaka heze yahora ari 50-60 ariko ubu yageze mu masaventi. Ini de chambre na saro nk'igihugu bayizimba gose n'amafaranga numva arakinye cyane ngaha Ngozi bohera sinzi kandi mu Burundi anje n'ahandi. Ahandi RPA yashoboye kumenya ingene ibiciro vyo gupanga amazu vyifashe ni mu ntara ya Bubanza. Bamwe mu banyagihugu baho bavuga uko inzu zadugijwe bamenyesha ko inzu yahora yishurwa 100 mu mwaka wa 2021 igeze ku 150. Naho rero abanyagihugu bapanga amazu mu mihingo itandukanye bavuga ko banyene amazu badugije ibiciro, bo ku ruhande rwabo bavuga ko vyose bituruka ku faranga ryataye agaciro bigatuma ubukene bukwira hose.